iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu ba Hejuru TV. Turasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze nyuma y'amezi ashika kuri 3 yose tutabana mu biganiro n'amakuru vya misi yose, aho twagarutse kandi ntimuzocikwe na vyinshi tuzosubira kubagezaho ku ngingo zigiye zitandukanye. Hari ibiba biriko biravugwa mu bisata vyinshi nk'uko twama tubikora mu mezi 3 aheze, nubone ko tuzobandanya ariko tubashibiriremo ivyinshi bigiye bitandukanye bishasha kugira ngo mumenye aho ivyo mu Burundi bigeze. Turabanza kandi turabahaye ikaze mwe mutari muherutse kutwumviriza muri mu bice bitandukanye ku mugabane ya kure, hari Amerika, hari Canada, hari ibice bitandukanye ku mugabane wa Buraya, muri Aziya hamwe na Australia n'ahandi henshi tutadondaguye hakuri. Twibagiye kandi abadukurikira bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afurika, mu bice bitandukanye mu buseruko, mu bumanuko, mu burengero hamwe n'uburaruko. Namwe turazi ko mudukurikira ntimuze gucikwa n'aya makuru tugiye kubagezaho ndetse no mu misi izobandanirizaho. Hari benshi badukurikira bari mu gihugu c'u Burundi no mu bihugu bibanyi, namwe turabaramutsa kandi turabahaye ikaze. Hejuru TV niyo igarutse, vyonda kuri subscribe canke sabone kugira ngo nawe ushikirwe n'amakuru y'ukuri kandi yizewe, aba avugwa mu bimenyesha amakuru bitandukanye, abavuga mu bisata bitandukanye harimwo politike, hagati y'akazi na muntu, hari inkuru ziba zaranyegejwe n'andi makuru menshi tubatoreza dufashijwe n'amasoko yacu dufise irya nino. Muri aya rero tubazaniye kuri uyu munsi wa gatanu ku itariki ya 5 kwezi kwa 4 2024, aribanda ku nkuru z'umubabaro gusa. Mu rugombo hari umwe mu ndongozi mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano yoba yaratowe yapfuye, yitwa Lynn Nshimirimana. Ikiziga ciwe rero kikaba caratowe ku wa mbere ndamukiza hafi y'uruzi Nyamagana. Nyegeje nyuma y'urupfu rw'uwo mukozi w'ubushikiranganji bwa Martin Niteretse, mukaza kugikurikira muri aya makuru. Ni inkuru rero ibabaje muza gukurikira. Hari kandi indongozi mu ntwaro n'abarongoye umugambwe CNDD-FDD boba barishe umuyabaga umwe ariko ntaco binona. Ivyo rero bikabandanya kubabaza abene gihugu, nivyo tukaza kubigarukaho ku buryo burambuye. Turaza kubagezaho kandi inkuru y'umudandaza wo mu ntara ya Ruyigi yahatswe kugandagurwa, navyo ni ku buryo burambuye mu kanya gatoyi. Mu ntara ya Ruyigi kandi hari umuyabaga afunzwe yapfuye mu buryo buri mu gipfungu, nayo ni inkuru ibabaje. Turabasaba kugira ngo ntimuze gucikwa n'aya makuru agezweho, fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko nkuko nahejeje ko ubigusaba. Tangurire kuri iyi nkuru y'urupfu rw'indongozi mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu. Yatowe yapfuwe. Ikiziga ca Lynn Nshimirimana catowe ku wa mbere ndamukiza nk'uko twabibabwiye mu ntara ya Cibitoke. Yari yanyurujwe ku munsi w'Imana uheze n'abantu batamenyekanye. Uko vyagenze rero no gukurikira. Ikinyamakuru SOS Media Burundi kivuga ko uwo yishwe yakora nk'umutegetsi mu bushikiranganji bujejwe intwaro hagati mu gihugu, akaba yakorera mu gisata kijejwe guhungura impunzi. Yari yanyurujwe kuwa Mungu heze ku rugo iwe muri zone Cibitoke muri komine Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara c'ubutunzi Bujumbura n'abantu bataramenyekana, niko bivugwa rero n'ababibonye. Bongera ko umugabo yanyurujwe imisa isohotse. Ku bw'umwe mu bajejwe intwaro yagiye gutora ico kiziga ca Lynn Nshimirimana, nta gikomere na kimwe cari gifise. Abajije rero ko yatwawe, ikiziga rero caciye kijanwa mu buruhukiro bw'ibitaro vy'intara. Uwo mutegetsi rero wundi wo mu bushikiranganji bw'intwaro hagati iterambere rusange n'umutekano niko avuga. Amasoko yo mu ntwaro akavuga ko atazi uburyo uwo mutegetsi wo mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu yoba yarishwemwo, ariko inyamiramabi yararungitswe aho iryo bara ryabereye kugira igira amatohoza. Gusa ibivugwa ko vyoba vyaramuhitanye, hari amatati hagati yabo bakorana. Amasoko yo mu bushikiranganji bw'intwaro hagati, Lynn Nshimirimana yoba yarishwe n'abantu bagomba kumusubirira mu kibanza. Imbere rero yo guhabwa akazi, ico kibanza cararonderwa n'abantu benshi. Bamwe bibaza ko ico kibanza bazokironka kubera bari mu mugambwe uri ku butegetsi, abandi nabo kuko
bavugirwa n'ibihangange mu mugambwe muri leta, ariko rero Nshimirimana niwe yahawe ico kibanza, nankeka ko arico boba bamwicishije ari naco azira. Niko rero ayo masoko y'inkuru ya SOS Media Burundi abitomora. Ni nako kandi nkuko twabwiye mu zindi nkuru tuza kubageza ko hari indongozi mu ntwaro n'abarongoye umugambwe CNDD-FDD baba barishe Muyabaga umwe ariko ntaco binona. Ni Audifax Manirambona imyaka 19 yoba yarishwe bunyamaswa kuwa 20 Ruhuhuma 2024 n'umwe mu bajejwe intwaro hamwe n'umunywanyi w'umuhari w'imbonerakure. Ibara rikaba ryarabereye ku mutumba Kibungo muri komini Taba hagati mu Burundi. Muyabaga yaranizwe haricwa inyuma yo guhagarikwa ariko ariba mu murima nyuma yo guhambwa gihutihuti n'umuvyeyi w'uwo Muyabaga atemerewe kuboneka ikiziga ciwe. Yarazuwe arahambwa mu kibanza kitazwi, amatohoza namwe arakorwa kuva ico gihe, nta n'umwe aranahagarikwa mu gihe abakoze ubwo bwicanyi bazwi. Desire Nkunzimana ni umukuru w'umutumba wa Ruhanza n'uwitwa Prosper umunywanyi w'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD nibo babiri nyamukuru bavugwa mu bwicanyi bwahitanye Muyabaga Audifax Manirambona. Kubwo babibonye wagishwe rero yafatiwe mu murima w'ibigori umunsi agandagurwa. Audifax akaba yarategetswe bamugandaguye gusenga imbere yo kumwica, aryamitswe hasi yaciwe umutwe hakoresheje igipanga. Hari hafi isaha 2 z'igitondo ngati nariboneye ubwanje vyabaye birateye isoni. Ivyo rero bikaba bivugwa n'umukozi wa leta yiyanka. Akaba yorongeye agira ati n'abanyeshuri bari bagiye ku ishuri hamwe n'abantu bari bagiye ku isoko yagihamagara barabonye iyicwa ry'uwo muntu. Nyerere uwo yishwe yarabimenyeshejwe, yarakurikiye umuhungu wiwe mu nzira yiwe y'umusaraba. Nyuma yo kubona ko umuhungu wiwe yishwe yaciye asubira muhira kurondera impuzu zo gufuka ikiziga c'umuhungu wiwe imbere yo guhambwa. Naragarutse yamaze guhambwa nk'inyamaswa. Kibabaje gusumba baciye batera igitoke ku mva yiwe. Niko Liliane Mbonimpa ni umuvyeyi w'umuhisi yashinga intahe n'agahinda kenshi abazwa nuko rero abishe umuhungu wiwe bidegemvya ataco binona. Desire Nkunzimana na Prosper bakaba bamaze n'umwanya urume rumara mu gasho k'igipolisi ka komine Itaba amajoro 2 gusa kuva uwa 20 gushika kwa 22 Ruhuma 2014 ngo ntacatangaje. Barekuwe ku wa 29 Kigarama 2023. Musarero wa komine Damiye Nyandwi yari yasavye abarongoye ubuzi bwose kwica musoma wese kugira ngo hagabanywe ibitigiri vy'abazanwa mu gipolisi no mu butungane, ndiko bivugwa n'umwe mu bagiye mu nama. Rero yari yatunganijwe n'abarongoye ubuzi butandukanye, abarongoye amazone n'imitumba. Nyina w'uwo Muyabaga akaba asaba amatohoza kugira ngo abishe umwana wiwe bashengezwe mu butungane. Habaye rero agatotezo kumva nyuma yo guhamba Audifax Manirambona vyihuse abarongoye intwaro n'indongozi za CNDD-FDD zategetse ko ikiziga ciwe kizurwa kw'amasoko y'iyo nkuru. Abanyagihugu bikeka umunyamabanga wa CNDD-FDD n'urongoye imbonerakure kuba barahagarikiye iryo zurwa ry'ico kiziga. Imbonerakure rero 5 n'abapolisi 4 nibo bashinzwe ico gikorwa. Niko abanyagihugu begereye umuganga uri ku butegetsi bagaragaza umubabaro. Ikiziga ca Audifax Manirambona cajanwe haracari kinyegezwa. Musanteri wa komine Itaba Domitien Nyandwi yashimye kugira ico abivuze ko igipolisi ariko co cemeza ko cahejeje amatohoza kikamenyesha ko tosijanye n'urwo rubanza yuguruwe muri parake ya Gitega. Maître Christian Ntakirutimana arongoye Rejabo ndabona ko abishe Audifax Manirambona ari inkozi z'ikibikama. Kabaza ubutungane bw'u Burundi kwisubira ko kubwiwe leta y'u Burundi yategerezwa kandi kurungika abo bantu mu bigo vyo kuvura abagwayi mu mutwe. Umugwi w'igihugu rero ujejwe agateka mu FENADEB bakaba bemeza ko bazi ko urwo rubanza ariko nta vyinshi bashima kuvuga ku vyo babonye n'ibiriko birakorwa kugira ngo ubutungane bukore. Hari umudandazwa nawe yahatse kugandagurwa i Butezi ni mu ntara ya Ruyigi. Ni umudandaza w'ibinyobwa muri ako gace. Imbonerakure baradomwa ko urutoki. Uwo mugabo rero ariko aravurirwa ku ivuriro rimwegereye. Iryo bara ryabereye ku mutumba Nsenga mw'ijoro ry'uwa 2 Banwandiho ku bwayo w'imyaka 27. Umudandaza w'ibinyobwa batazira bigohe
mwene ubunywero buri kuri uwo mutumba nyene akaba n'imvukira yaho nyene yarahatswe kugandagurwa no mu rugwi y'urwaruka rwo mu mugambwe uri ku butegetsi, yahatswe kugandagurwa ariko aravurirwa kw'ivuriro kuva ico gihe, imisi yiwe rero ntiharurwa kubw'amasoko mu bavuzi, bahatswe rero kumugandagura bose bakaba ari abanywanyi b'umuhari w'imbonerakure bafise imyaka iri munsi ya 18 bari mu kinyagero, niko rero amasoko y'iyo nkuru avuga. Iyo misore rero yari yaborewe urukanwa, bari banyoye gushika hafi isaha 4 z'ijoro, nyuma y'amasaha menshi baramaze mu bunywero bwa Bigohe bariko baratamba baririmba n'indirimbo zihayagiza CNDD-FDD zigatyoza abatavuga rumwe n'uwo mugambwe, abajejwe intwaro n'ababanyi bakaba baraje kubwira mwene ubwo bunywero guhagarika urwo rwamo rwo mw'ijoro, niko amasoko y'iyo nkuru avuga, akabandanya agira ati "Nakaborerwe n'akantu, iyo miyabaga ine yaciye ija kuzana umuganda w'inkoni, baramukubita gushika akomereka mu mutwe, kw'izosi, mu mugongo no mu biganza, komite ijejwe umutekano rero irimwo bose ahanini igizwe n'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD n'abahoze ku rugamba yarakoranye, yafashe ingingo ko abakoze iryo bara bahagarikwa, ariko kubw'amasoko mu ntwaro bamwe mu bagize iyo komite bahisemwo gukebura abo bakoze iryo bara baca bahunga hafi isaha 8 z'ijoro, abanyagihugu rero bakaba basaba ibihano bikomeye kuri iyo miyabaga ine yagushije ibara. Muri Ruyigi kandi hari n'umuyabaga afunzwe yapfuye mu buryo burimwo igifungo, umufungwa azwi kw'izina rya Razak w'imyaka 15 yarapfuye kuwa kabiri mu gihe yari afungiye mu gasho ka komisariya y'igipolisi c'intara ya Ruyigi mu buseruko bw'Uburundi, aturuka muri quartier Gasanda ku mugwa mukuru w'intara, akaba yaribana we nyene n'umuvyeyi wiwe Sylvie batazira mama Kabebe, uwo rero yapfuye yarazwi mu ntwaro no mu gipolisi mu busuma bwisubiriza bukorwa mu mazu muri quartier yiwe, yahora yamajanwa mu kigo c'igororero ry'abana batarakweza imyaka yo gufungwa kiri ku mutumba Rutumumbura wa zone na komine Ruyigi. Umuryango wiwe urababajwe n'urwo rupfu, gasaba amatohoza yimbitse kugira ngo hamenyekane uburyo yapfuyemo, n'amasoko yegereye umuryango we akaba amenyesha ko umuyabaga yasohotse ava mu kigo c'igororero hari haheze indwi zibiri, ariko ko atigeze ataha muhira hari haheze imisi 3. Amasoko nyene yemeza ko ku muhingamo kuri uyu wa mbere kwa 16 Ndamukiza Razak yabonywe mu gace kitwa ku Kabebo, hari ubunywero bujamwo abantu bafise amikoro make, bamwe rero bavuga ko Razak yavuga ko avuye muri zone Rusengo aho yari yagiye mu vyiwe. Abanyagihugu bo muri ako gace bubaha baciye batabaza igipolisi bamubonanye urumogi, igipolisi rero caciye kimuhagarika kimujana kumufungira mu gasho ka komisariya y'intara kugira ngo arenguke imbere y'ubutungane. Muri iyo komisariya bavuga ko yagerageje gutoroka bica birahinduka nabi, amasoko rero akaba amenyesha ko uwo muhungu yashitse muri komisariya akomeye, yaranagiye mu biro vy'inyamiramabi kubazwa, yoba rero yarahavuye atoroka hafi isaha 11 z'umugoroba, abararirizi b'ibohero rikuru rya Ruyigi bakaba baramusanze akiboshe kandi ari ikiruruma mu murima w'ibiharage uri hagati ya komisariya n'ibohero rikuru rya Ruyigi ari ikiruruma, ariko rero batazi icabiteye. Yahavuye rero apfira ku bitaro vy'akarere k'ubuvuzi ka Ruyigi mu gitondo co kuwa kabiri. Isoko mu gipolisi akaba amenyesha ko amatohoza yatanguye mu ntumbero yo kwerekana uburyo yapfuyemwo. Turabakengurukiye cane banywanyi bacu mudahwema gukurikira imboneshakure ya Hose News.